Ndabaramukije mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Uyu munsi twabateguriye amakuru avuga ku mateka y'umuvugabutumwa w'umurundi azwi mu karere ka Afrika y'uburengero niyo hagati ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Muri iyi video turakurikirana ubuzima bwiwe kuva mu buto kugeza mu bikorwa bikomeye by'ivugabutumwa yakoze hirya no hino ku isi. Turaraba uko yahamagawe, uko yashinze gahunda yiwe n'ibikorane bikomeye yayoboye mu bihugu bitandukanye ku isi. Turanagaruka ku buzima bwiwe bwite n'uruhara rwiwe mu gukangura abakristo ku isi hose. Bandanya mudukurikirana, psychologue nije mugiye kubana nanje muri kino kiganiro. Ukaba uri mushasha, ndagusaba kugira subscribe, like, comment na share kugira uzohore uba mu bambere bakurikirana ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Reka tumire amate gato, turaje tubabwire amateka y'uwo muvugabutumwa yamamaye ku isi yose. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko nari mpejeje kubivuga, uyu munsi twabateguriye amakuru adasanzwe avuga ku buzima n'amateka y'umuvugabutumwa w'umurundi akomeye cyane, akabazwi ku izina rya Chris Ndikumana. Chris Ndikumana ni umuntu ki? Chris Ndikumana yavutse ryari? Chris Ndikumana ni umuvugabutumwa w'umurundi yamenyekanye cyane biciye mu kiganiro ciwe yise Kanguka, kigamije gukangura abakristo no kubafasha kugendera mu bushake bw'Imana. Yavukiye i Bujumbura ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 973, akaba ari imfura mu muryango mu bana batandatu. Yahamagawe mu mirimo y'Imana afise imyaka 20 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993, inyuma y'ihinduka rikomeye mu buzima bwiwe. Yize amashure y'intango mu gihugu c'u Burundi aho yavukiye mu ntara ya Bujumbura, ayabandaniriza muri kaminuza y'u Burundi, ariko ntiyayahejeje kubera ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 995. Yaragerageje gukomeza amashure yiwe muri Afrika y'Epfo aho yari yagiye ahungiye, ariko ntiyashoboye kuyasozera. Chris Ndikumana yarakoze mu budandaji bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yahuye n'ibibazo bikomeye birimo no gufungwa no kwagirizwa kuba umusirikare w'umutasi, ariko inyuma yaho yararekuwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996 Imana yamuhamagaye mu iyerekwa ryitwa Aid Project, ryamwereka ko azokwiragiza ijambo ry'Imana ku isi yose. Chris Ndikumana yashinze gahunda ya Kanguka igamije gukangura abakristo no kubafasha kugendera mu bushake bw'Imana. Kanguka iboneka mu ndimi zitandukanye harimo Ikinyarwanda, Igifaransa, Igiswahili hamwe n'Icongereza.
Kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kw'11 umwaka w'ibihumbi 2023 yavuze ijambo ry'Imana ryitwa La Puissance de Yeshua imbere y'abantu barenga ibihumbi 200 kuri stade Japama i Douala muri Cameroon. Kw'igenekerezo rya 6 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2024 yavuze ijambo ry'Imana kuri stade de l'Amitié i Libreville mu gihugu ca Gabon. Kw'igenekerezo rya ndwi ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2024 yavuze ijambo ry'Imana ya Abidjan muri Côte d'Ivoire imbere y'abantu barenga ibihumbi 500. Ivyo ni bimwe mu biteramo bikomakomeye yakoze muri Afrika y'uburengero canke Afrika y'uburasirazuba mu Kinyarwanda, ariko akaba yarakoze n'ibindi biteramo bitari bisanzwe harimwo nkaho yavukiye mu gihugu c'u Burundi no hanze y'igihugu c'u Burundi, mbese no muri za Canada, Amerika n'ahandi. Ubuzima bwiwe bwite akaba yubakanye na Nadia Iteka guhera mu mwaka w'ibihumbi 2010. Bakaba bafitaniye abana 4 harimo uwitwa Reb Teresa Shima, akaba harimo uwitwa Joshua Senga, uwundi akaba yitwa Eliane Irankunda hamwe na Witness Baho. Chris Ndikumana akaba avuga neza Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza hamwe n'Igiswahili. Chris Ndikumana ni urugero rwiza rw'umuntu yumvise umuhamagaro w'Imana akawitaba, akawukurikira n'umutima wiwe wose. Ibikorwa vyiwe vyagize uruhara rukomeye mu gukangura abakristo no kubafasha kugendera mu bushake bw'Imana. Gahunda ya Kanguka n'ibikorane yayoboye vyahinduye ubuzima bw'abantu benshi cyane ku isi yose. Reka ikiganiro cuno munsi kivuga ku mateka n'ubuzima bwa Chris Ndikumana tukigarukirize hano. Ivyo ni bike muri byinshi by'amateka yiwe twashoboye kubatorokaniriza. Psikologe nariko ndabashikiriza kino kiganiro, ndabasezeye naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ariko ntugende utagize subscribe, ukaba utaragira subscribe. Ukaba waragize subscribe naho fyonda ngaho onye kukazogera birashika, ukaba utaragafyondako urabona ahantu handitse all canke tout mu gihe telefone yawe iri mu rurimi rw'Igifaransa. Uhafyondeko uzoba uhejeje. Ntugende kandi utagize na like, udusigire na comment, utubwire ukuntu ubona bino biganiro vyacu canke utubwire ayandi mateka twoshobora kubaronderera y'umuntu yashoboye gukora ibintu vyiza bitandukanye. Ugire na share kugira ngo abagenzi banyu bazohore babona ibiganiro tubashikiriza. Imana ibahe umugisha naho butaha. Thank you.